Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi rikorera muri zone Mitakataka, umutumba wa Mitakataka iri mu ntara ya Bujumbura. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira, abajejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, baragendeye ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi rikorera muri zone ya Mitakataka, ikaba irongowe na Nduwimana Eric, asanzwe ari umupolisi. Akaba rero yaratuganiriye ingene iryo shirahamwe rikora, aho rigeze naho bifuza gushika. Eka mbere na bamwe mu bakorera muri iryo shirahamwe baratuyagiye akamaro ribafitiye. Uwurongoye ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi aratubwira imitumba bakorerako hamwe n'ivyo bahakorera. Tukaba turongoye turabayobozi ba Zirakamwa Kampanyi, tukaba turiko dukorera cyane cyane ku mitumba ibiri muri Mitakataka, zone Mitakataka no muri Mitakataka nyene umutumba bita Kizina. Aha muri Mitakataka dusanzwe tuhafitiye uruganda ruhingura umuceri ukawuha akanovera, ni ukuvuga turi hafi na hafi y'ahantu kiya ca Fremeranda, aho hari abarimyi canke indimiro nyinshi barimamwo igiterwa c'umuceri. Natwe twaciye dushima yuko aha hantu nyuma yo korora twohashira ihinguriro rihingura rigashiramwo uwo mwimbu kuwuha agaciro. Niho twaciye tugira aha hantu, niho hasanzwe hariho n'ibiro bikuru vy'iyo sosiyete. Ego twebwe mu hambavu yo guhingura uwo muceri dusanzwe turaboroze nk'uko twabibabwiye, turashigikira cyane cyane abarimyi kuko ntitwahava turonka uwo mwimbu w'umuceri tutakoranye n'abarimyi. Turazi kandi natwe tukongera tukarima ico giterwa. Rero kenshi na kenshi turamenya intambamyi bagenda bahura nazo, tukamenya n'ivyiza birimwo uko kurima ico giterwa c'umuceri. Hanyuma turawuhesha agaciro, duhejeje kuwegeranya nk'uko mwanabibonye aho, tukanawucuruza kushaka muke n'ushaka mwinshi. Uwo muceri mubona ngaho uhingurirwa ngaha ushika haba Bujumbura, ntara yagutse za Butanyerera, hose mu gihugu c'u Burundi. Umuceri ushoboye kuba wova no ngaha, haro nuwo twora twumva ushobora no kujabuka mu gihugu kibanyi ca Kongo mudasanzwe muyobewe. Hambavu yo guhingura umuceri basanzwe ari n'aborozi ba kijambere. Aratubwira icatumye bashiramwo ubworozi. Dusanzwe turaborozi kandi ba kijambere. Turusanzwe turaborozi kandi badasanzwe, suko tuvuga ko turusha abandi, muga turi mu mugwi wabo bandi babikora neza. Kuko hari ivyo dugenda duhagarakiye haba mu rwego rwo kwivuna abansi, umutekano, haba ku makoperative araza akarahura ubumenyi, ndetse na twebwe turashobora no kuba twariyumviriye kwihakazi twebwe nyene ubwacu, kandi tukaha n'urundi rwaruka, kuko urwaruka cyane cyane mu iki kiyaya c'Imbo aho duherereye turakaburira gukunda akazi ka buri munsi. Icivugo cacu vya Zirakamwa nuko dufungura neza. Nitwo kwiyobagiza yuko n'igihugu catubwiye yuko dutegerezwa umunwa wose ko uronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Rero natwe isosiyete yacu civugo cacu nuko umuntu wari we wese yo buyikoramwe n'uwundi murundi wari we wese, muri rusangi n'ugwaruka cyane cyane, kuko nibwo Burundi bwejo tutegerezwa ko wogira amagara meza. N'amagara meza aca mu kanwa. Ego twebwe twatanguye sosiyete Zirakamwa tworoye udutungwa duto duto, hama turatera tuduga tuje imbere. Turafise inka zishika 10,
mugabo zasubiye mu nyuma gato kuko aho twahora dukorera twari tuhapangiye umuntu hama umuntu ashaka kuyikorako nakoje twemera kuzigabanya kugira ngo aho hantu ntihaducike muraza kwashika murahabona cha twemera ko twokorora kijambere nyene ahantu hafise umutekano muraza kuhabona ariko ubu yo tutaja kugura ico kibanza twongere tucubake twadufise inka zishika mu 50. Inyuma yo kuganira n'urongoye ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi twaciye tuganira na Ndikuriyo Oscar asanzwe akurikirana ubworozi bw'ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi aratubwira ingene bakurikirana inka kugira ngo zitange umusaruro mwiza. Ucyo uhejeje y'amazi ubonye ubwatsi buheze ucuzongera ubwatsi. Isi ibintu by'intuzeye vy'inka tari umuntu kerebutse nabonye bigoye. Ku munsi inkirasho urashobora kuyongera ubwatsi nk'ituro nka 12. Aho rero naho ubugize nkeya zigereranye. Handi ho inka mu majamo makeya n'ituro 20 zoshika. Hama rero ukaca uguma nyene uraba yuko inka ihaze canke idahaze ubonye ihaze hariho ukuntu uyihagarika nk'iminota 30 kabanza gahodokwe karuhuka. Hama ukagera igihonye naho ne yagoswe ukayivyura mu guhishirira mu bwatsi ahirira mu rwato rwayo. Ubonye ivuye hasi kabufungura cuguma yikurikirana ku mwanya uraba ati aha kazubara gatoya yanka kavambura amata ku mugoroba cuguma rero mucunganwa ku minota 33 kuko inka irya neza minota 30 nihera itahejeje ubwatsi tabuhejeje tegeko 15 ibiri kiramarira ubwatsi ubwatsi umeze neza twari nyuma y'iminota 25 gushika ku 30 aciyongera ubundi inyuma y'isaho turawe ko amazi ari mu kijarara cayo gutyo no kwinka rero tuzikurikirana ku mugoroba naho twasubira tukuhira saa 10 baca bakama hejeje gukama tuca twuhira ashirayo isondore mayisi nabiye bavuga ngo ni bikumbi arizo zigomba kumera nka dereshe twashanga n'umunyu hama duhejeje tuca dufata zihejeje kubirya tuca dufata tugashaya amazi tadushaye ubwatsi rero bukwiye zirarya mu masaha 3 tutarasinzira hari benshi badakarirwa no gusinzira karaba ko bwaheze ukashobora ugashamo ubundi ushobora n'amazi yuko akwiye ugashiramo uhejeje tayari tweca twigira ngaho tugapfungarara ari gufungura tugafungura ari guterameranya nka twaziteramira gatoya bamwe bagasinzira abandi twaguma dukanura tugire Kristo nuko. Ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi rifitiye akamaro kanini abene gihugu baba muri zone ya Mitakataka kuko hariho abenshi baharonkeye akazi eka mbere ngo ntibibagiye guha akazi na bamwe mu bagendana ubumuga bakaba rero ngo bategekanya no gukingira ibidukikije. Ivyo bivugwa na Nduwimana Eric arongoye ishirahamwe Zirakamwa Kampanyi. Ego twebwe ku bworo cyane guhingura ubu mwimbu w'igiterwa c'umuceri turafise abakozi barenga 30 gato bakorera mu mirima turafise iyo mirima naho turimamwo igiterwa c'umuceri haraho turima ibigori isoya hama turafise abakozi nabo bahembwa buri kwezi bashika 15 hamwe abakozi 15 umunani bakorera ngaha mu guhingura wa muceri kuwanika kushingura umwimbo kuko abakiriya bacu simpaka ngo bace bahuriza aho bagurishe hari ababika umwimbo hariho ahatekanijwe kubikirwa umwimbo wabo hama Zirakamwa ntiyagarukirije ngaho twarigereje ugwaruka cyane kuko natwebwe turacari muri murunganwe rwabo mu guhana agaciro cyane abagendana ubumuga. Societe Zirakamwa yarahaye abagendana ubumuga akazi n'amakontra yabo bashika 2 mwabo bakozi dufise hama kandi turi hariho abigeme bishobora kuba vyogora gatoyi ugasanga vyari iwabo arataye ishuri tumuhimiriza kuba yobandanya ishuri kandi naduke yitwi wacu akaturonkamwe turafise video yuko abakobwa bavyariye nk'iwabo bashika nko mu 10 tubifashijwemwo nuwo shobora kumva ko turi ku kivu ari we wese ko nabo twobaha akazi kuko ucumenga yarabaye igicibwa. Iyi societe rero yaje kugira yegereze iyo mice cyane ibiri ikibagiye no gukingira ibidukikije. Turafise uruzi yo imvura iguye cyane
twama dukoreramo cyane ariko ruzi impanda mwarujabutse haro nubwo ruzi bita Gifugwe izo nzuzi twama tuzikingira kuko ivyo twokora byose twibagiye ibinyabuzima ibidukikije naho nyene twosanga ko turisamburira ko nk'intungwa ivyo dukora bidafise agaciro cyane. Arakebura kandi uwo ari we wese yoba ari mu kazi ka leta kumenyera gukora udukorwa dutandukanye haba ukorora canke kudandaza ngo kuko bizogira akamaro mu gihe umuntu agiye mu karuhuko ko mu zabukuru canke mu gihe atakiri mu kazi. Imbono yanje ndipfuza yuko umuntu wese ari mu rwego rwo ariko rwose abo ko kwivuna base yo guhagarira umutekano bamavuga ati wowe ucumba y'ubwibanze. Jewe imbono yanje natanguye kuvyumvira mbonye yuko iyo umuntu akazi ka leta gaheze akazi ka leta rero gashobora guhera ku myitwaririke mibi yiwe. Twavuze yuko akazi kose ari discipline, utagize discipline karashobora guhera. Hama iyo kadaheze mu ubwo buryo naho karashobora no kuba kohera mu gihe ugeze mu zabukuru ukaja muri retraite. Iyo rero ugiye muri za retraite mu kazi kacu ntumenya ukungene uzoja kudandaza, ntumenya ukungene uzoja korora, ariko iyo wabitanguye kare ukagira kagakoko warukwavu yangurube yanka kumbure ntaco bikubwira nta buzima bwawe buhinduka cyane nk'ubwo warusanzwe warubayemo kuko ucuvuga ati ubu rero ngiye kwegera ca kintu nari mazemwo igihe nkuko mwagiye mubibona abakiriya habara hatazirize n'abahita ku mashini kwa polisi. Kera tugiye bibigira ibi twari dufise ubwoba kuko twavuga ati none tuzobikorana gute n'abene gihugu. Mugabo numva twaciye duha akazi twebwe tukora ibikorwa bike byo kusiriveya gusa ku bintu biriko biragenda neza bwacu tubona yuko ahubwo abanyagihugu bashaka abokora badafatiye ngo naka niki ahubwo bashaka gusa ko babona iyindi shusho y'uwundi muntu yagiye mu kindi kintu. Rero twe turipfuza yuko leta muvyeyi yoza isahiriza cyane twebwe aba batanguye kubonera abandi kugira ngo nabo bandi bagifise amakenga mw'ubwo rwego ahere tubafate ukuboko tubazamure ibikorwa byacu bimenyekane. Kuko ibikorwa navyo bitamenyekanye nyakuba umumenyesha makuru biratuma benshi batabimenya kandi abari uruhombo cyane cyane ku gihugu. Hama turipfuza yuko mu mbono yacu twokwaririzwa ubumenyi nkuko twagiye tubivuga tugashika kure cyane mu bindi bihugu kuko turumva abantu iyo bageze hanze ntibaba bajanywe n'ibindi sujya mu nyenga w'indege abajanywe n'ubumenyi kandi ubwo bumenyi yabuzanye mu gihugu nabyo bica bikura ahantu mwako karere arimo aho abantu bari bageze bakaja ku rundi rugero. Hanyuma ikindi naco natwe turakwiye ko ubwacu imiryango yacu imenya ati muri kahise hariho uyu muntu nkuko twivuga bagwa gasore nabandadaye batubereye intwari mu kurondera demokrasi natwe imiryango yacu inshuti abagenzi bakazovuga ati harabaye uyu muntu. Rero kwitwa umufondatere w'ikintu nibiba byoroshe mugabo turifuza gushika kure cyane hashoboka. Iyi society gahingura mwibi dusanzwe tukoroye vy'amata tukaba abo bihingura bikanyobwa ibinyobwa byacu bizira akanenge kandi mu gihugu cyose ndetse no mu makungu tukaronka ifaranga ry'agaciro. Rero ivyo natyo nk'abatanguje ibikorwa bizohava bidushimisha cyane. Iryo shirahamwe rero rirabafitiye akamaro kanini cyane eka mbere n'ugwaruka ruraharonkera akazi. Tuyisenge Rachel asanzwe akurikirana amatungo mwishirahamwe Zirakama kampanyi nawe nyene avuga ko hari intambwe ageze ko agereranije n'igihe atari bwatangure kurikoreramwo. Ego twebwe ubwacu iyi society iradufitiye akamaro nk'abayitanguje. Hanyuma akandi kamaro nakabajene turabaronsa akazi hariho abahejeje muri mwugo gwaruka twarabiyegereje turabaha akazi naho mwumva bakiri bato bivana nuko natwe tukiri batoyi turipfuza yuko ejo hazoza tuzoha abashoboka benshi kandi babishoboye bakabera icitegererezo n'urundi gwaruka kuko twamatubwirwa yuko akazi akariko kose umuntu akironderera mugabo atareza amaboko ngo nuko nahejeje ishuri ngo sinkwiye kuja kurima cyawe sinkwiye korora. Hanyuma mu iki kibano ha muri zone mitakataka baratunezererewe nkuko natwe twahashinze tubanezererewe abene gihugu bararonswa ibitari bike bivuye mu societe amata yo kunwa. Hariho abantu usanga bakenera ya mata bakiri batoyi kubivanye nuko
abavyeyi babo baba bagiye mu mirimo itandukanye y'igihugu ugasanga ya mata aramufashije ndetse n'umuntu akuze murazi ko amata ari ingaburo nziza oyo wayafashe udahava uvuga ngo birihuta ivyo gusonza ni ingaburo biba yikwije hama ku kintu naco cihinguriro ry'umuceri turabaha ibintu vyizewe turashika ku rugero rwo hejuru mugabo turagerageza tukabaha ibitagiramwo agasembwa cane no kuvuga rero abo ngaha baraharonkera bagasumira hafi kugira nabo bagende kudetaya baha abandi baraharonkera nabo nyene akazi hama ku rwego rw'igihugu komine turabayiha amataxi turabatanga kori nkuko umuntu abibona twitwikira gihe cyose ku mezi atatu turagenda kudekarara muri OBR hama gitansi ca komine naco tugasahiriza buri mwaka tugatanga amahera y'ico gitansi hama n'imanza zo ku mutumba izina ziriya zo kwifatikanya turifatikanya n'uwo mutumba tugatanga duke tuba twaronse kifatikanya nabo kandi ndetse mwumvise yuko n'abantu batamenyerewe guhabwa akazi muri society wacu nk'ibimuga tubiha akazi rumva rero muri rusangi turifuza gushika kure cyane mugabo intango ni nziza cyane muri no societe ngerageje kuraba kuva ntangura kano kazi biramfitiye intambwe nini cyane kubera nko muryango nyene sukuvuga ngo birirengeje nyene mu muryango hariho byinshi nyene ndabashoboje kandi naje harimo byinshi nishoboje je mu vyakuri sinoreka kwirata nk'ubu ndagira ikibazo ruguru naho kwezi kwa kurahera nabwira boss ngura n'ibihumbi jana ngaho nungike ruguru ngo ntugomba yo wonona ati wapi tushima yuko ntayonona ntandayirungika kuri ntuze ubuhingu bwarabonetse vyihuta tike haba afise nk'irindwi ngo kira ntangora cyafise iryo jana kamperetse hari impereje umuryango ari ingunganye cyane nanye numva nyotewe nawe ati mpaya gasoda ngaho naninze kunywa gasoda ati ntangorane tiwe none ko muri ibintu biko bigenda neza mpaye rero nta kinini ntamvuga ati sawa boss rakize neza ako niko kamaro ka mbere manza kuraba kandi nanje abigira kubera iki abona yanka nanje ndayikurikirana akabona yuko hari hica yikuramo kuko izi nizo ziduhemba uyimye ubwatsi kwayima ayo mazi ntwirabe neza habuze umusaruro ntacu uzohakura rero namaze guhomba kuzoca utaha nta kiba gisigaye mugabo wayikurikiranye neza uri arirata nawe ukirata ko nta kintu uwo musaba akwime abona ikintu wagikurikiranye neza Nduwimana Eric arongoye ishirahamwe Zirakamwa kampanyi aratubwira icatumye biyumvira gukorera mu kijanye n'igiterwa cy'umuceri hamwe n'ubworozi mwumvisemwo ko twabayagiyemo ibintu bijanye n'ubworozi kuko na societe twayise Zirakamwa company rero inyuma yo gukamwa umuntu ntashobora gutungwa n'igitungwa gusa arakenera no gufungura cyo bituma twavuze yuko dutegerezwa kugira uruntuze ya uruganda ruhingura igiterwa c'umuceri uvuga twiyumvira igiterwa c'umuceri suko tukatarima n'ivyo bigori canke isoya muga twabishize cyane cyane umuceri kuko abantu benshi barahitiye barima bakabura ahantu hafi bose kuza agaceri byoroshe kuko nk'umumama runaka ageze mu zabukuru warasanga ariko aranigana avuye ku mirimo masaha agiye ariko aranigana n'isekuru ariko arahura tuyumvira ati rero nk'iyi societe yacu yozi igapfunyiriza babarimye borozi bagenzi bacu abavuye ku mirimo bakaca baza bagasekura wa mwimbu wabo wa muceri ngaha turabakira neza tukaja tubaha n'umuceri mwiza cyane kuko iyi mashini ntirugiro rwo hejuru mugabo iragerageza gutanga umwimbu no kuvuga ico bitarandema randema umwimbu nk'ibiro 100 turashobora kumuronkeramwo 70 yabuze gushika kuri 73 nukuvuga rero ni mashini atacibaye cyane niho itajanye n'uyu mwanya kuko hariho imashini usanga umuceri ushira ukwawo ibuye ukwawo ikumbu ukwawo turifuza mbere nabo dufata mu mugongo iyo mashini tukaba twoyiroza hama ku bintu by'ubworozi nabyo twari hari abantu bafungura nabi cyangwa ugasanga muganga musavye ati turashiramwo ibinyobwa rero si amaji gusa kuvana kera umwana baraterera haravuze ati muri Zirakamwa rero tutegerezwa kuba twokorora kijambere kandi kwaje duhimiriza abantu gukoresha wa mwavu kavukire kuko so kuvuga yuko n'uyu umva ruganda tutawukoresha mugabo uba muke cyane kuko urumva turawuha abarimyi turabasariza twebwe bwacu turawukoresha muri societe twongera tukahabarimye bwa turipfuza yuko aba barimyi bacu babizigirwa ko ejo cyangwa hirya yejo dufashwe mu mugongo twoshobora kubokorera nabo kugira baronke wa mwavu tubokorere
inka nziza zivuye kuri izo za kijambere z'amaraso mashasha tuba tworoye kugira ngo nabo bazane amata kuvuga tumuhaye inka ntoyi arayorora tukamuba hafi tukabona ko ariko arayikorera neza cyangwa ayibungabunga nkuko tuvyipfuza hama kazozana umwimbu w'amata kugira ngo societe nayo ironka amata menshi ihingura kumbure nayo yafaranga mva mahanga aboneke kandi nawe nyene aronke amata asigira iki umuryango. Nubwo biruko ngo n'intambamye ntizibuze kugira ngo bikunde ko bashika ku mbono yabo. Twebwe nyakubahwa sagasesheshwa rumuri nkuko mwabibonye twebwe intambamye ntizibuze kuko intambamye za mbere turipfuza yuko ibintu byacu twobiryobora ku rugero ndetse w'igihugu cyangwa impuzamakungu aho rero turacakenye ibikoresho iyo niyo ntambamye ya mbere kugira dushike kuri ya mbono yacu ariko n'ikindi kintu turakenye cyane cyane ubumenyi nkuko twabivuze kuko ubumenyi nawo n'ikindi kigwanisho gikomeye mu iterambere ryaba rya societe cyangwa ku rwego rw'igihugu. Hama iyindi ntambamye tugira ni muri ya mirima turashobora kugwaza umurima yego turafise abagoronome bakurikirana mwaho ugasanga umuti ugiye kumenyekana biteba changement climatique. Hama turagira indi ntambamye abakozi mu bisanzwe no bumva bafise amakontra dufise amakontra nyene aciriritse turipfuza yuko hariho abanabo usanga ashoboye guheba akazi mugabo turipfuza yuko iyi societe nayo yoba iyo ku rwego rwo hejuru hayandi masosiyete yose agakotiriza abakozi muri INSS ndetse bakaja no mwajya amashirahamwe y'ubwishingizi babavura tukabafata ukuboko ariko ivyo byose turabirindiriye urumva niho tukivuka kuko iyi societe imaze imyaka ishika muri 3. Muri societe ikintu dukunda guhura n'intambamye yacu icambere coco dukoresha ivyuma birashobora gukoroka nk'utuntu tw'utwuma birashobora kuducumita mu maguru kandi utwuma turashobora gutaruka birashobora kudutarukira mu jisho icuma kirashobora gutaruka birashobora kutumenagura ku mutwe bisaba agakaske turasavye sarubeti turasavye n'amabotine. Baratera kamo rero abenegihugu baba mu mitakataka bipfuza kuja mu ishirahamwe zirakamwa kampanyi kugenda gufashanya n'abandi. Akamo totera abantu kugira bashobore nko kuza muri no societe nukuvuga ino societe ni societe basi idufasha muri kila kintu cyose tuba dukeneye rero turabahamagariye kugira nyene baze twifatikanye nabo hama twigishanye muri no mirimo hama nakare ngo zirakama iwacu ni wabo w'ibikorwa. Eka n'umwene gihugu asanzwe arangurira umuceri muri iryo shirahamwe twaganiriye nawe nyene yaratuyagiye akamaro ishirahamwe kampanyi rimufitiye. Mbona ari byiza binabereye kuko turaza ngaha tugasaba agatahe bakakaduha hanyuma bamaze kukaduha tukabona bugeze ku mugoroba dufise agafu tugaburiye abana. Ego no mu mirimo mu gihe tugiye mu mirima hari gihe dushobora kurima kuko atamikoro kenshi twadufise tugashikira abo ngaha ayi muri zirakamwa bakaduha agatahe tukagenda mu mirima tukaronka agafumbere tugafumbeza canke mu gihe bitunaniye kurima bakaduhereza tukarima hama rero tumaze kurima tukabona turimbuye ego tukabona turarose ko ivyo dufungurira abana. Agahamagarira uwo wese ataramenya ivyiza biri mwishira hamwe zirakamwa kampanyi kuva ibuzimu akaja ibuntu. Nubahamagara kugira umwete kuko ibi biradufasha. Mu gihe nayi kwicara mu bandi badamu nkanje muhira canke nkicara mu bana banyeruza taco ndi bubaha taco ndi bubafashishe mu gihe mba nicaye ngaha ndahava umwana yamara ansaba ibijumpu akansaba ivyafungura nkabironka ngaha muri zirakamwa naho byoshika akajya ku mugoroba taco ndaronka umushefu ndashe kumubwira ati ndose 500 ngaho ndabingena abana ndabafungurira kuko mba nsanzwe ndimwo ndi ku murimo ntashaka kumfata nabi ngo anyirengagize arampa nkafungurira abana bigatuma abana bataja kwiba bigatuma abana atakibazo ashaka kugira muhira bivanye n'ukuntu mba ndi ngaha
muri za kamwe je nibaza ko atangorane kweri, ahubwo ndahamagara n'abandi baze bagira umwete kuko nta kamaro ko kwicara ntaco bimaze. Akaryohanga ineza ya byose nuko ata muntu yoshobora kurima ngo agire ikibazo mu murima ngo umurima ushobore gupfa cyangwa ugire ingorane ku kibazo c'ifumbire cyangwa gukoresha amaboko. Mwese mwariko muradukurikirana, aha ni ikiganiro kigarukiye naho ubutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima, uri gatoyu ufise ubutore be n'intwaro y'intwari.